mu gihe yimirije inama mpuzamakungu izobera muri Brazil ku itariki 10 gushika itariki 21 z'ukwezi kwa Munyonyo muri uyu mwaka, ishirahamwe RMA Burundi gishinze gukingira umwuka utagira agasembwa canke ko tuba umwuka utagira agasembwa, rirahamagarira amakungu kugira ngo bafate ingingo zibereye kugira ngo ikirere kibandanye gikingiwe na ca bidukikije bikingiwe n'ikirere kibandanye gikingiwe kugira tubandanye turonka umwuka utagira agasembwa. Muri byo twifashije ibiharuro ishirahamwe OMS ritanga rekana ko abantu baba miliyoni 7 gushika miliyoni 9 bapfa buri mwaka bitumwe nuko ikirere kidakingiye, bigatuma bahumeka umwuka umeze nabi urimwo ucafuye, bigatuma abantu bose bapfa. Rero no Burundi nabwo ntibwasimvye ico kiza, kuko no mu Burundi turavye nk'imyotsi iva mu miryango batekera canke gukoresha ibindi vyuka bituma bicafuza ikirere, canke imodoka zo mwibarabara zishaje zituma zirekura bijya vyuka bituma bicafuza ikirere, canke guturira ibidukikije yamiriro ya Nyakanga n'ibindi navyo biratuma uwo mwuka wononekara, bigatuma duhumeka umwuka wononekaye. Rero mu vyigwa bihari birerekana yuko mu Burundi umwuka ucafuye turavye kuri ivyo vyigwa OMS yatanze cane ngaha mu Bujumbura, aho berekana yuko umwuka ucafuye ku rugero rubabaye n'urugero rubi cane. Rero ingorane ingaruka mbi ni nyinshi, nko mu Burundi berekana yuko abantu baba 3,000 bapfa buri mwaka bitumwe n'uwo mwuka ucafuye, bigatuma bagwara ingwara nyinshi zivuye ku mahumekero canke ku ngwara z'amahaha. Abantu bangamiwe cane ngaha n'abana n'abadamu bibungenze hamwe n'abantu bageze mu zabukuru, bamana cane kuri uwo mwuka ugena bwe umwuka uva mu mazu canke hehe bamana n'uwo mwuka, nabo barabangamiwe gusumba. Nibwo ishirahamwe ryacu RMA yagiriye muri itariki 70 z'ukwezi kwa gatanu 2025 bitangura ibikorwa vyaryo ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kw'icenda 2025. Ishirahamwe ryacu RMA rifise ihangiro ryo kwigisha guhindura ingendo kugira dukingire ibidukikije, kugira dukingire ca kirere, kugira dukingire wa mwuka dusanzwe duhumeka buri munsi. Rero mu vyigwa canke mu bikorwa twe dushira imbere cane tushaka kuzoshikana ku mashuri menshi utwuma canke amapare twuma dufasha gukurikirana ingene umwuka ucafuye tukawushikana ku mashuri yose. Rero kuri ivyo turashimira cane abasanzwe badufasha nka Victor Hugo yashinze ishirahamwe akongera yitwa RMA muri France. Aussi turashimira kandi n'ishirahamwe Atmoside yo mu Faransa ryemeye kuturungikira ivyo bikoresho bita ama microcapteur atuma ducungera neza ingene ikirere cifashe canke ingene umwuka wifashe. Harimo kwigisha abigisha canke abatowe mu ntwaro ingene hoba ubutegetsi bwiza bukingira ibidukikije ca bukingira ikirere. Hama kandi turifuza gushiraho ibigo vyo kwigisha abantu no kubaha amakuru ajanye n'ibirere no gukingira ivyo bidukikije. Iyi RMA ahanini duca gukorera mu mashuri cane kuko isanzwe n'ivyigwa vya bisanzwe bikoze ku buryo amashuri vyokura ingene kwigisha abantu, tukanasaba yuko bobishira mu ngingo ya leta mu mashuri, ko bovyigisha no mu mashuri kugira ngo abantu bamenye ingene bakingira ibidukikije, ingene bakingira ikirere, ingene bakingira wa mwuka twifuza ko umeze neza, kugira duhumeke umwuka mwiza guhera ku bana bakiri batoya. Rero vyose n'ubu mu Burundi twagira amahirwe yo kuronka ivyo bikoresho bizotuma dushobora gucungera uwo mwuka, hama tukamenya ni hehe
tugeze ku rugero uruhe kuko umwuka ucafuye, hama twokora iki muri ico gihe umwuka ucafuye kugira ngo dukingire babana. Rero ico twosaba muri nka RMA mu nama mpuzamakungu izoba, turahamagira cane ibihugu amareta, tugahamagira n'izindi nzego, amashirahamwe, abasanzwe bafatanya ibikorwa b'igihugu je na twebwe kumenya yuko natwe mu Burundi dukeneye ko ikirere kimeze neza kitarimwo wa mwuka ucafuye, hama bashiremo natwe inguvu cane kugira ngo turonke dushobora gukingira ico kirere, kandi bashobora gufasha n'ibihugu biri muri mu nzira y'amajambere kugira ngo navyo vyisunure bironke ivyo bikoresho, hama bashireho na politike nziza y'igihugu kuri ico hinduro ry'ikirere, kuri changement climatique. Rero emwa Burundi ntitworangiza tudashimiye cyane abantu basanzwe badufasha. Turashimira cyane Federation emwa yo mu Faransa itwitaho ku munsi mu kutwigisha, mu kuduha ubumenyi, kugira amaformation, mu kuduha ivyo bikoresho no gushikanwa iji kure ibitiyo turaho kugira ngo bizokunda. Hama kandi turashimira cyane hariho na Réseau Climat Jeunesse y'ugwaruka, ni Réseau y'ugwaruka kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije, kuko twe ihangiro ryacu ni guhera mu bana bakiri batoya kugira bakore nibo kazoza kejo, nibo tuzoraga ivyo kugira ngo babimenye bazokingira ikirere bakiri batoya. Rero turashimira cyane abantu bose basanzwe badufasha ko batwizeye bakadufasha kugira dushobore kuronka ubumenyi bwo dushobora gukingira ibidukikije, tukingira ikirere cacu, kandi habe nobo ubutungane mvyerekeye ivy'ikirere canke ivya klima, vyerekeye klima. Baradufasha cyane mvyerekeye uburyo canke mvyerekeye ibintu kutwigisha canke n'ibindi tuba dukeneye. Rero ivyo byose vyaratumye twebwe natwe dushinga imizi nk'u Burundi, turashinze imizi, turakaya mouvement citoyen, nubwo ni ishahamwe riharanira gukingira ivyo bidukikije, kandi no gukingira, iyo dukingira ibidukikije tuba dukingiye amagara y'abenegihugu, tuba amagara yacu ya twebwe n'abandi bazoza. Tukabikora tugira ni sensibilisation haba mu banyeshure, mu bamenyesha amakuru, mu makolektivite, mu yandi ma association, aho turifuza kuhashika. Rero kubera collaboration yagenze neza mva makungu, nivyo ko twashikiriye iyindi ntambwe igihugu cacu, iyindi ntambwe yongeyeko mu gutahura akamaro ko gukingira vya bidukikije, vya gukingira ikirere, no yaturubwire kazoza keza, Uburundi bwiza, dushike n'ambono kazoza twifuza, kugira ngo kaza ntikunda mu gihe abantu bagoma bagora tudashobora gukingira ikirere, ntikunda mu gihe amagara atameze neza y'abantu. Nkaba ntitwese hamwe tugiye hamwe tushaka ko Burundi buba akarorero keza muri Afrika mu kwigisha abantu mu gukingira ibidukikije, mu kugira umwuka mwiza udacafuye, kandi kuzogira kazoza keza kandi karamba. Muravuze ivyo mugiye gukora mwebwe nyene muzokora ni sensibilisation. Mbega uno munsi umunyagihugu w'umurundi harya igihe mwatwigisha twabonye bituma habaho gutosekara k'umwuka duhumeka. Umunyagihugu fasi y'ibyo bintu byose twabonye w'umurundi yokora iki kugira ngo aterere umwuka gutuma habaho umwuka mwiza? Murakoze cyane. Twico dukora turabigisha, hamwe tubigishije turabigisha uko babikora nk'abanyagihugu batoya. Mubona nko ini wacu, nko muhiri wacu twese tubaye muzi dukoresha inkwi zirikuro ya myuka n'ibindi. Nayo Bujumbura turi dukoresha amakara, ayo makara nayo bayakura mu biti baba baciye, ni ko bahoneje ibidukikije canke ba deforestation. Niba kwanyaguro tubigisha guhindura ingendo, tukabereka ingene boshobora gukoresha ubundi buryo butotuma vya vyuka bibandanya bize ngo vyonone amagara yabo. Nk'akarorero turabona nico mvuga les alternatives bashobora gukoresha. Niba nka Bujumbura dukoresha amakara,
bashobora gukoresha gutekesha gaze kugira ngo birinde ya myuka igenda irokera n'ahandi kandi tuzogenda buke buke ntibyoshe guca bahindura ubwo nyene guca bahindura ubwo nyene tuzoguma dusabe n'adufasha nkuko n'ahandi hose vyagenze kugira bishike kwihangira natwe twihaye igikomeye ni ukubanza kubimenya no kumenya ico twokora twebwe mwishira hamwe ntiduhagarika nivyo bihugu rutura nivyo bibandanya vyonona ikirere ariko ntituzohagarika tuzoguma dusemerera tuvuga ntihazobora hindura bemera agahindura ingendo ariko kandi naho bigana yazi ko ari muga tuzoguma twigisha dusemerera kugira ngo ivyo bintu bihagarare